Tugomba ngo umwe wese muri komine Mugere agira igikorwa akoze ajye yabizi icuye. Bisigura ngo tugomba turonderera ikibanza abantu bose batagira aho bakora, tubaronderera akazi bakore. Aho hari mu nama musitanteri wa komine Mugere yo mu ntara ya Bujumbura Adelaide Hatangayo yagirishije abarongoye amazone agize komine, abajejwe umutekano nabo mu mashirahamwe yigenga ajejwe ivy'isuku mu ntara ya Bujumbura kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 8 Nyakanga 2025 ku biro vya komine Mugere ahahoze hari komine ya Kabezi. Musitanteri wa komine Mugere akaba yaratanze intumbero nyamukuru bagiye gukorerako kugira komine yabo izobashe kugera kuri yambona kazoza vyoroshe. Hari ibikorwa by'iterambere vyihuta. Icihuta cyane ni ibi bikorwa mwumva nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ariko aravuga hajya avuze abahejeje kutubwira ngo dukore. Duteragire ibitegwa njabuka amazi. Ikawa, icayi, ariko igitegwa civoka naco kigezweho murabizi ko naco gisigaye kiri mu bitegwa tubona ko vyinjiriza cyane igihugu kandi bifasha no kubungabunga amagara y'abene igihugu. Igitegwa civoka rero vyihuta, turasabwa ngo urugo rwose n'imiburiburi rutere n'imiburiburi, abantu bafise ahantu hatoya batere ibibuto 30. Duhera ku bibuto tubikora gute? Duca ibinogo hama turondera ibibuto dushiremwo intabire hama dushiremwo ikibuto civoka. Aho ni ku rugo n'imiburiburi ibiti 30 bishasha. Apani vyakera harabafise 100 harabafise bingahe, mu guno munsi turakeneye bishasha kugira ngo bizotworohere kurimbura ngo mbega twebwe igihe twashikaje ahantu twakoze iki, sivyo? Hanyuma ku mutumba ibinogo dushiremo intabire, dushiremo ibibuto vy'amavoka, ibinogo 100 n'imiburiburi ku mutumba, n'imiburiburi ahantu haboneka ahantu hatoya, ibinogo 100. Kuri zone hari amazone afise amatongo ya leta manini manini n'abandi bafise mato mato, n'imiburiburi ibiti 1000. Muri komine dusabwa n'imiburiburi vyanse ibinogo 10,000 vyanse. Rero komine twabuze muga muri Mugere oya ntitwotera 10,000 gusa, tuzotera vyinshi nivyo. No kuyandi mazone rero namwe muca muza muraraba dutere vyinshi ku buryo ni haba evaluation tuzosange dufise vyinshi. Ibi rero tuzobikorana n'abajejwe uburimyi n'ubworozi. Ikindi gikorwa cihuta no gusukura aho tubaye, no gusukura aho dukorera, no gusukura ikomine yose. Niyo mpamvu muri no misi turiko turagendagenda ku Musaga ho numvise abagira isuku ku Musaga twarabaciye amande. Sinzi mugabo bo twaciye amande muri bajya mugabo navuze nti ibintu birarenze mw'abantu. Amasoko yose twarayaciye ko, aha imiryango yose turamaze kuyicako. Ibindi ko ndababwira ni inkuru apana mbarirana oya. Kwikiri nababwiye turamaze kubona turafise abana, n'indero y'abana ngomba mvuge rero muri rusange. Mugabo turafise abana baba mwibarabara. Turafise abana baba mwibarabara na cane cane abateye ubwoba cane nababonye ku Musaga. Hajya ku kiraro hari abana barara mwibarabara kweri. Ikindi kica ciyongera ko hari abantu bagenda basegerereza mwino komine yacu. Rero mwino ndinganizo nshasha ntidukeneye abantu bagenda basegerereza, ntidukeneye abantu barara mwibarabara. Eka turavugana ingene aba bantu tugiye nabo nyene kubatunganiriza kugira ngo batungane, kuko hajya kugira ngo umuntu arira aja mwibarabara nuko aba atatunganirijwe neza. Umuntu agenda arasegerereza. Kuri ivyo rero turafise n'abantu tumaze kubona bahagera amasaha naho haba ari nka saa moya z'agatondo ugahura n'umuntu atakibona ahataha. Abantu bamwe biyayura mutwe niko twovyita, ugasanga saa 2 uhuye n'umuntu atagishobora kuronka ahataha. Turavugana ingene tugiye kujera abo bantu
vyihuta muri komine Mugere ntidusubire kubona turiko turahura n'abantu batagira inguvu. Ikindi nababwiye gutegura umwaka w'ishure. Abanyeshure bagomba batangure amashuri. Muri zone rero mumwe wese nukuraba mbega abana bimeze gute. Mumwe wese ategezwa kumenya muri zone mbega abana bagiye kw'ishure. Muri no misi rero ca turaba barafise ibikoresho bikwiye. Maze imisi nakira amatelefone y'abantu ngo tugomba tuze gutanga ibikoresho. Aya mashira hamwe dufashanya ibikorwa. Nukuraba neza mbega bahaye bande, bamaze guha bande, hasigaye bande. Bisigura ngo umwe wese muri zone arazi abana twita abantu aho nikora badashoboye kuronka ibikoresho, ariko tubahamagarira kuja kw'ishuri. None ko adashoboye kuronka ibikoresho ko ari ntaho nikora, ibikoresho bigende gute? Twavuganye ngo dukunda abantu si sawa, dukunda n'ibikorwa. Mugabo turasaba yuko abana bose baja kw'ishure. Nta zone nimwe dukeneye ko abana bataja kw'ishure kubera ngo nubukene niko bakunda kuvuga. Ariko murazi kandi turi mu mugambi mera nk'abandi. Abo twahora twita barutibwa n'imbwa, murazi ko leta haraho tugejeje. Mu tuntu n'utundi rero ngomba ngo tuvugane na cane ibijanye n'umutekano. Umutekano iyo tuwuvuga ni mu mpande zitandukanye. Hari umutekano tuvuga wo mw'ibarabara, hari umutekano tuvuga wo mu ngo, hari umutekano tuvuga ku masoko, hari umutekano tuvuga ahantu hatandukanye. Akaba kandi yavuze ko hagiye kwigwa ingingo yotuma bagabanya abantu ku marigara bakabarondeza ico bokora. Turafise abantu nta gikorwa bakora atari ukurya ayabandi babaciriye, kandi abo bantu bafise inguvu. Komise muri ko muravyumva, vyihuta rero tugomba ngo umwe wese muri komine Mugere agira igikorwa akoze ajye yabizi icuye. Bisigura ngo tugomba turonderera ikibanza abantu bose batagira aho bakora, tubaronderera akazi bakore. Turafise abantu ku maparkingi atandukanye, nta kindi kintu bazinduka mu gatondo. Narabonye ibintu bita ngo sécurité, mugabo turafise ico twita comité mixte de sécurité nizwi n'amategeko. Rero hadufise abantu benshi bakubwira ngo tujejwe umutekano. Abo bantu bava muhira azi yuko ahava toza amahera bene gihugu. Aca avuga ngo njejwe umutekano. Turakeneye yuko abajejwe umutekano tubamenya, abari muri comité mixte de sécurité tukabamenya, hanyuma uwundi yahora vyiyitirira atari we tukamuronderera ikindi gikorwa ari bukore. Iyo nama akaba yayisozereye asaba abaraho guhanura abakenewe guhanurwa, nayo abakwiye guhanwa bagahanwa, maze baze baje ku rugamba rw'iterambere batekanye.